dukura mu gitabo c'umuhanuzi Nahumu. Imana irafise ishari kandi umukama arihora. Umukama arihora kandi yuzuye uburake. Umukama arihora abamugwanya, akamanira ishari abansi biwe. Ariko umukama ntiyihutira gushavura kandi afise ububasha bwinshi. Ariko nta kibi areka kidahanwe. Inzira y'umukama iri mu kivumbuzi no mu gihuhusi, ibicu n'inkungugu isugwa n'ibirenge vyiwe. Arakankamira ikiyaga akagikamya, agakamya n'inzuzi zose. Bashani na Kurumeri bigakabirana, amashurwe ya Libani akarabirana. Imisozi iragigima imbere yiwe, imitumba igashonga, isi ikagigimuka imbere yiwe, isi n'ababa kuri yo bose. Ninde yoshobora kuragama imbere y'uburake bwiwe? Ninde azoshobora kurinda umururumbo w'ishavu ryiwe? Uburake bwiwe burandagata nk'umuriro, ibitandara vy'amabuye bigasadagurika imbere yiwe. Umukama ni mwiza, n'ubuhungiro butamenwa ku munsi w'amakuba. Aramenya abamuhungirako. Igitabo c'umuhanuzi Nahumu. Nk'uko dusanzwe tubigira ku bindi bitabo, tuzobona ibintu bine kuri ico gitabo. Ica mbere, izina n'akaranga. Ica kabiri, ibice vy'ico gitabo. Ica gatatu, intumbero y'ico gitabo. Ica kane, Yezu Kristu muri ico gitabo. Uno munsi rero turabe ibi bitatu vya mbere: izina n'akaranga, ibice vy'ico gitabo, n'intumbero y'ico gitabo. Ubwa mbere rero, izina n'akaranga. Izina n'akaranga. Ico gitabo citwa igitabo c'umuhanuzi Nahumu kuko ibiri muri co vyose vyashikirijwe n'uwo muhanuzi Nahumu. Ibiri muri ico gitabo vyose vyashikirijwe n'uwo muhanuzi Nahumu. Uwo rero nta kindi azwiko, ndetse iryo zina ryiwe nivyo yashikirije. Nta kindi azwiko, ndetse iryo zina ryiwe nivyo yashikirije. Akarongo ka mbere k'ikigabane ca mbere c'ico gitabo kavuga ko Nahumu ari uwi Elikoshi. Akarongo ka mbere k'ikigabane ca mbere c'ico gitabo kavuga ko Nahumu ari uwi Elikoshi
ariko aho i erikoshi ntihigeze hamenyekana ahariho. haba muri isirayeli haba mu bindi bihugu, aho erikoshi ntihigeze hamenyekana ahariho. umuntu aravye ibiri muri ico gitabo acabona ko vyashikirijwe inyuma y'umwaka w'amajana 616 imbere ya Yezu Kristo. umuntu aravye ibiri muri ico gitabo acabona ko vyashikirijwe inyuma y'umwaka w'amajana 616 imbere ya Yezu Kristo, aho vyaboneka ko Asiriya igeramiwe cyane no gusenyuka. aho vyaboneka ko Asiriya igeramiwe cyane no gusenyuka. bica biboneka kandi ko byashikirijwe imbere y'umwaka w'amajana 612. bica biboneka kandi ko byashikirijwe imbere y'umwaka w'amajana 612, aho Niniva umugwa mukuru wa Asiriya yasenyuka. mu mwaka w'amajana 612 aho Niniva umugwa mukuru wa Asiriya yasenyuka. n'amajambo rero yashikirijwe hagati y'umwaka w'amajana 616 n'umwaka w'amajana 612 imbere ya Yezu Kristo. hagati y'umwaka w'amajana 616 n'umwaka w'amajana 612 imbere ya Yezu Kristo. igitabo c'umuhanuzi Nahumu gitangurwa n'ururirimbo rumeze nk'izaburi. gitangurwa n'ururirimbo rumeze nk'izaburi, ruvuga ishavu Imana ifitiye ababisha bose bayigarariza. ururirimbo rumeze nk'izaburi ivuga ishavu Imana ifitiye ababisha bose bayigarariza. gica kibandanya kivuga amagorwa yaburiwe Niniva n'ubukiriro bwaburiwe ubwami bwa Yuda. amagorwa yaburiwe Niniva n'ubukiriro bwaburiwe ubwami bwa Yuda. igice ca nyuma
gishimikira kwisenyuka ry'igisagara ca Niniva. Igice ca nyuma gishimikira kwisenyuka ry'igisagara ca Niniva, naho nyene mu majambo apanze neza nk'ayagize izaburi. Naho nyene mu majambo apanze neza nk'ayagize izaburi. Abasomye igitabo c'umuhanuzi Nahumu bose bama batangara mu kubona ko igitabo cose kimeze nk'izaburi. Abasomye ico gitabo bose bama batangara mu kubona ico gitabo cose kimeze nk'izaburi. Kandi ugasanga gishimikiye ku vyiyumviro nka bibiri gusa. Igitabo cose gishimikiye ku vyiyumviro nka bibiri gusa. Nukuvuga ibugwa ryo gusenyuka kwa Asiriya na Niniva, n'ibugwa ryo kurokoka k'ubwami bwa Yuda. Igitabo cose kimeze nk'izaburi, hanyuma kigashimikira ku vyiyumviro bibiri gusa: ibugwa ryo gusenyuka kwa Asiriya na Niniva, hanyuma ibugwa ryo kurokoka k'ubwami bwa Yuda. Abagerageza gutanga insiguro bavuga ibintu atana kimwe kivyemeza. Abagerageza gutanga insiguro bavuga ibintu atana kimwe kivyemeza. Abambere bati n'amajambo yarasanzwe mu Banyisirayeli, yarasigaye yizana muri bo uko basugerejwe n'umwanzi. N'amajambo yarasanzwe mu Banyisirayeli, yarasigaye yizana muri bo uko basugerejwe n'umwanzi. Kuko bari bazi ko mu gihe atari bo bikuye ku Mana ngo bikwegera amahano, Imana yategerezwa kubatabara. Kuko bari bazi ko mu gihe atari bo bikuye ku Mana ngo bikwegera amahano, Imana yategerezwa kubatabara. Ngira ngo muravyumva, niyaba yari amajambo yari asanzwe mu Banyisirayeli, Abanyisirayeli nabo bakaba bari bamenyereye gusenga bakoresheje amazaburi. Ubu rero barazi yuko igihe cose hari uwuhirahiriye agashaka kubatera, atari bo bikuye ku Mana ngo bikwegere, Imana yategerezwa kubatabara. Ubu rero barabonye rero yuko basugerejwe na Asiriya, basugerejwe na Niniva. Asiriya ishaka kubatera, Niniva ishaka kubatera. Ya majambo asanzwe muri bo agaca yiserura, agacaza nk'izaburi.
imana izotegerezwa kudutabara. Ibi rero nta na kimwe kivyemeza, kuko niyaba Asiriya na Niniva bitatevye gusenyuka, ubwami bwa Yuda nabwo nyene nta gihe kinini cahaciye bwaciye butegwa na Nabukodonozori umwami w'i Babiloni, kandi yahemutse abusenyuye. Nimwiyumvire rero, babonye yuko basugerejwe n'umwami wa Asiriya, yaza kubatera avuye i Niniva, ngabo baranguye gutamba batarika, baserura amajambo ameze nk'izaburi, kuko bazi yuko Imana izoca ibatabara. Ubu rero aya majambo nta na kimwe cemeza ko ari uko byagenze, kuko nabo nyene ntibatevye gutegwa na Nabukodonozori. Urumva, umwami wa Asiriya ntiyashoboye kubatera, mugabo baratewe na Nabukodonozori, kandi ahemuka asenyuye Yeruzalemu, asenyuye igisengero cy'i Yeruzalemu, hamwe abatahasize agatwe batwawe kw'imbohe i Babiloni. Ico ni ca mbere gica gituma umuntu agira ati, naho abo bavuze ko ari amajambo yari asanzwe mu Banyisirayeli, yaca yiserura iyo basugerejwe n'uje kubatera, bazi ko atari bo bikwegeye, ko Imana ica ibagwanira, nta na kimwe kivyemeza, kuko mu nyuma baratewe kandi baragirirwa nabi. Aboba baragize umwizero ko Imana izobatabara, bakabisamiriza nko mw'izaburi, bagahimbagwa cane ibatabaye mw'isenyuka rya Asiriya na Niniva, akanyamuneza kabaye ak'imyaka 20 gusa. Akanyamuneza kabaye ak'imyaka 20 gusa. Namaze kubabwira aho Niniva yasenyukiye. Uciye uraba aho Nabukodonozori yabatereye, naho haruye usanga haciye imyaka 20 gusa. Mugabo iyo myaka 20 ikaba yabaye imyaka y'akanyamuneza, aho baragira bati, umukama yadutabaye, umukama yadutabaye, umwanzi yashaka kutugirira nabi. Ku ruhande rumwe, iyo myaka si mike, ku rundi ruhande hariho ikibazo. Ku ruhande rumwe iyo myaka si mike, ku rundi ruhande hariho ikibazo, kuko niyaba Nabukodonozori yabateye kubera ubugaba bwabo, niyaba Nabukodonozori yabateye kubera ubugaba bwabo, babonye hasenyutse Asiriya na Niniva, baca bishinga kwagiriza Asiriya na Niniva n'ukwiryohererwa, ntibafata akanya ngo barabe igituma bahatswe. Babonye hasenyutse Asiriya na Niniva, baca babandanya bagiriza Asiriya na Niniva, binjira mu vy'ukwiryohererwa gusa, ntibafata
akanya ko kuraba igituma ahatswe, kuko Nabukodonozori yabateye kubera ubugaba bwabo, bahatswe guterana Asiriya na Niniva, none bakabona bahatswe, ntibafata akanya ngo bibaze igituma bahatswe, bagaca bishinga kwagiriza vyonyene Asiriya na Niniva, be no kwiryohererwa, ntibibaze igituma bahatswe, baca bigumira uko ataco bahinduye mu migenzo yabo, mu nyifato yabo, mu bikorwa vyabo, kandi ubugaba bukiri bwose gushika Nabukodonozori abatera. Baca bigumira uko ataco bahinduye, kandi ubugaba bukiri bwose gushika Nabukodonozori abatera. Abo rero nabambere, ni kuvuga n'amajambo yarasanzwe mu Banyisirayeli, yaseruka iminsi yose iyo basugerejwe n'ushaka kubatera, mugabo bazi ko atari ikosa ryabo, ngo bari bo bikwegeye, Imana itegerezwa kubagwanira. Mugabo turumvise ko naho bahatswe ntibigeze bafata akanya ko kuraba igituma bahatswe, ngabo o bigiriye kwagiriza vyonyene Asiriya na Niniva, ngabo o bigiriye kwiryohererwa gusa, ntihagira ico bahindura mu bugaba bwabo gushika Nabukodonozori abatera. Aba kabiri biyumviriye ko umuhanuzi Nahumu yari asanzwe ari incabwenge n'umuhinga, iry'umukama yamutumye acarishikiriza mu mvugo ihinyanyuye, ku buryo riza rimeze nk'izaburi. Aho n'abandi biyumviriye ko Nahumu yari asanzwe ari incabwenge n'umuhinga, iryo umukama yamutumye acarishikiriza mu mvugo ihinyanyuye, hamwe riza rimeze nk'izaburi. Nivyo nta na kimwe kivyemeza, mu gihe atanumwe adondora ivyerekeye uwo muhanuzi. Ashobora kuba yari incabwenge n'umuhinga, nk'uko ashobora kuba yari umuntu asanzwe mu bandi, ko batigeze bamudondora. Ashobora kuba yari incabwenge n'umuhinga, nk'uko ashobora kuba yari umuntu asanzwe mu bandi. Ingabirano yo gushikiriza neza ibintu akaba yayihawe n'Imana ico gihe, canke akaba yayiseruye muri ico gihe, yararonse ivyo ashikiriza. Ashobora kuba rero yari umuntu asanzwe mu bandi, ingabirano yo gushikiriza neza ibintu akaba yayihawe n'Imana ico gihe, canke akaba yayiseruye ico gihe, yararonse ivyo ashikiriza. None rero nta woca avuga ngo nitegeko yari umuhinga kandi yari incabwenge, raba ivyo yashikirije, yabishikirije mu mvugo ihinyanyuye imeze nk'izaburi. Nta na kimwe tuzi, kuko ashobora kuba yari umuntu asanzwe, hanyuma iyo ngabirano
yo gushikiriza neza ibintu akaba yayihawe n'Imana ico gihe, canke akaba yayiseruye muri ico gihe yararonse ibyo ashikiriza. Ngabo rero abavuze bati ibi bintu byashikirijwe ugasanga igitabo cyose kimeze nk'izaburi, n'amajambo yari asanzwe mu Banyisirayeli bahora baserura iminsi yose hari ubasugereje, mugabo bazi neza yuko atari ikosa ryabo, kuko bari bazi yuko Imana izocibatabara. Ivyo twagize tuti ntawovyemeza, n'ikimenyamenya haciye imyaka 200 baciye bategwa kandi bahogwa ubugaba bwabo. None rero naho baba barahatswe ntibafashe umwanya wo kuraba igituma bahatswe, baca baguma muri ubwo bugaba gushikaho babahwikira. Abakabiri nabo bati uwo yashikirije ayo majambo ni incabwenge kandi n'umuhinga, mugabo nabo nta na kimwe kivyemeza, kuko Umukama arafise gutanga ingabirano uko ashaka, ayiha n'umuntu asanzwe, canke uwo muntu akaba yarasanganywe ingabirano yo kuvuga neza ibintu, akaba yararonse akaryo ko kubivuga, ko kuyiserura ico gihe. Iki rero cari igice ca mbere, no kuvuga izina n'akaranga. Izina ni igitabo c'umuhanuzi Nahumu, kuko ibiri muri ico gitabo byose byashikirijwe n'uwo muhanuzi. Akaranga, igitabo cose kimeze nk'izaburi kandi kirimwo nk'ivyiyumviro bibiri gusa: ukuburirwa kw'ibihano bigiye gushikira Asiriya na Niniva, be no kuburirwa ko kurokoka k'ubwami bwa Yuda. Igice ca kabiri, ibice vy'ico gitabo. Ubwa kabiri, ibice vy'ico gitabo. Gifise ibice 4. Igice ca mbere ni ijambo ry'umutwe. Ijambo ry'umutwe ni ikigabane ca mbere, akarongo ka mbere. Igice ca kabiri ni ishavu Imana igirira abayigarariza. Ishavu Imana igirira abayigarariza. Ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka kabiri gushika ku karongo k'umunani. Ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka kabiri gushika ku karongo k'umunani. Igice ca gatatu, amajambo abura isenyuka rya Niniva n'irokoka ry'ubwami bwa Yuda. Amajambo abura isenyuka rya Niniva n'irokoka ry'ubwami bwa Yuda. Kuva ku kigabane ca mbere akarongo k'icenda gushika ku kigabane ca kabiri akarongo ka gatatu. Ikigabane ca mbere akarongo k'icenda gushika ku kigabane ca kabiri akarongo ka gatatu. Igice ca kane, isenyuka rya Niniva. Isenyuka rya Niniva.
ikigabane ca kabiri akarongo ka kane gushika ku kigabane ca gatatu akarongo k'icumi n'icenda. Ikigabane ca kabiri akarongo ka kane gushika ku kigabane ca gatatu akarongo k'icumi n'icenda. Igice ca gatatu, intumbero y'ico gitabo. Intumbero y'ico gitabo. Hari ibintu bitatu ico gitabo gishaka kudufasha gutegera. Hari ibintu bitatu ico gitabo gishaka kudufasha gutegera. Icambere, aho Asiriya na Niniva bisenyukiye, aho Asiriya na Niniva bisenyukiye, abo mu bwami bw'Isirayeli n'abo mu bwami bwa Yuda barakunze cane igihugu cabo. Abo mu bwami bw'Isirayeli n'ubwami bwa Yuda barakunze cane igihugu cabo nk'igihugu c'Imana nyene. Barakigarukanako umutima. Hamwe biyumva muri co kandi bagahimbagwa no kuba muri co. Barakunze cane igihugu cabo nk'igihugu c'Imana nyene, barakigarukanako umutima, hamwe biyumva muri co kandi bagahimbagwa no kuba muri co. Ivyo rero ntivyari kuba ari uko vyonyene igihugu c'abahama ciboneyeko. Ivyo rero ntivyari kuba ari uko vyonyene igihugu c'abahama ciboneyeko. Vyari kwama mu bwenge no mu mutima, bakama bavyibukanya. Vyari kwama mu bwenge no mu mutima, bakama bavyibukanya, hamwe bazigama iryo teka ryabo mu kuguma mu bunywanyi bw'Imana yabo no mu kuyiyoboka. Vyari kwama mu bwenge no mu mutima, bakama bavyibukanya, hamwe bazigama iryo teka ryabo mu kuguma mu bunywanyi bw'Imana yabo no mu kuyiyoboka.
ariko igitangaje nuko bahimbawe byonyine, nuko igihugu cy'abahama ciboneye ko ntihagira na kimwe bahindura mu nyifato zabo ngo basubize itoto ubunywanyi bwabo n'Imana. Bahimbawe byonyine nuko igihugu c'abahama ciboneye ko ntihagira na kimwe bahindura mu nyifato zabo, ntihagira na kimwe bahindura mu nyifato zabo ngo basubize itoto ubunywanyi bwabo n'Imana. Aha rero nashaka natwe twibaze, ubwo tweho umukama atugiriye ibyiza ntitugarukira ku guhimbagwa gusa, ubwo tweho umukama atugiriye ibyiza ntitugarukira ku guhimbagwa gusa, ariko ntihagire icyo duhindura mu migenzo yacu ngo dusubize itoto ubunywanyi bwacu n'umukama. ubwo tweho umukama atugiriye ibyiza ntitugarukira ku guhimbagwa gusa, ariko ntihagire icyo duhindura mu migenzo yacu ngo dusubize itoto ubunywanyi bwacu n'umukama. Nimwiyumvire rero abo banyisirayeli, abo bo mu bwami bwa Yuda babonye yuko igihugu cy'abahama cyasenyutse, none rero ngabo bariko baratamba batarika buzuye akanyamuneza kose gushika naho bakunda igihugu cyabo. N'igihugu cyacu, igihugu cyacu n'igihugu c'Imana, Imana iragikunda, Imana iragikingira. Ubu rero turyoherwe no kuba mu gihugu c'Imana, twiyumve mu gihugu c'Imana. Mugabo ntibigera bisubiza itoto mu bunywanyi bwabo n'Imana. Bararyoherwa byonyine, ntibisubiza itoto mu bunywanyi bwabo n'Imana. Baguma mu bubegito bwabo, mu bubisha bwabo, mu ngeso mbi zabo, ariko baryohewe nuko bari mu gihugu c'Imana, kandi ko Imana iheza ikabakingira abansi, bakiyumva no kuba muri ico gihugu kuko ari igihugu c'Imana. Imana izirabakingira, mugabo ntibisubiza itoto mu bunywanyi bwabo n'Imana. Ubwo twaba siko bimeze. Ico rero ni cambere, kutwumvisha ko Imana ishobora kutugirira ibyiza, mugabo natwe ntitwiyumvire kwisubiza itoto mu bunywanyi bwayo, kandi tubona ibyiza itugirira. Ica kabiri, aho Asiriya na Niniva bisenyukiye, bose barabonye ko ari igikorwa c'ubutungane bw'Imana. Aho Asiriya na Niniva bisenyukiye, bose barabonye ko ari igikorwa c'ubutungane bw'Imana. Asiriya mu bubisha bwayo ntiyari kubandanya ikora amabi nk'uko yaguma ibigira ngo vyijane. Asiriya mu bubisha bwayo ntiyari kubandanya ikora amabi nk'uko yabigira ngo vyijane.
aho yagejeje rero mu gukora inabi niho yagejeje no mu kwibonerako. Aho yagejeje mu gukora inabi niho yagejeje no mu kwibonerako. Ikibabaje nuko itari kwiriyishura ivyo yakoze, kuko nta rubanza yari yaciriwe. Ikibabaje nuko itariko irishura ivyo yakoze, kuko nta rubanza yaciriwe. Yarikwegeye hanyuma irarubona. Yarikwegeye hanyuma irarubona. Kubitwerekeye rero, ntitwirekurire mu nabi agasakisaki ngo twijajare duhereze ko mu nabi twibaza ko bizokwijana. Ntitwirekurire mu nabi agasakisaki ngo twijajare duhereze ko twibaza ko bizokwijana. Niyo womengo nta cakurikiye muri ino si, tumenye ko tuzobibazwa nitwaseruka imbere y'umucamanza w'intungane tumaze kuva kuri ino si. Niyo womengo nta cakurikiye muri ino si, tumenye ko tuzobibazwa nitwaseruka imbere y'umucamanza w'intungane tumaze kuva kuri ino si. Uwo ari we wese rero akora inabi n'impaka ntabone nuko ari inabi, canke akibonera neza ko ari inabi ariko ntiyigaye kandi ntiyisubireko. Uwo ari we wese akora inabi ntabone ko ari inabi, canke yabona ko ari inabi ntiyigaye ngo yisubireko. Atikwegeye akiri kuri ino si azobona neza na neza ayo yikwegeye akiva kuri ino si. Atikwegeye akiri kuri ino si azokwibonera neza na neza ayo yikwegeye akiyivako. Iki gitabo rero kiradufasha kubitegera. Uko umuntu aguma yirekurira mu nabi ntiyigera abona ko ari inabi, yabona ko ari inabi naho ntiyigaye ngo yisubireko. Bitebe bitebuke arikwegera, kandi naho yova kuri ino si umengo nta na kimwe cakurikiye, amenye yuko azomenya ayo yikwegeye akiva kuri ino si. Aba banyasiriya rero, aba banyaniniva barabonye ayo bikwegeye. Ica gatatu, nk'uko intango y'iki gitabo ivyerekana neza, Asiriya na Niniva vyaserukiye abantu bose biha guhangana n'Imana gushikaho bagira ibitero
bigamije kugirira nabi ab'Imana no guca iyondoyondo iby'Imana. Nk'uko intango y'iki gitabo ibyerekana neza, Asiriya na Niniva byaserukiye abantu bose biha guhangana n'Imana. Abantu bose biha guhangana n'Imana gushikaho bagira ibitero bigamije kugirira nabi ab'Imana no guca iyondoyondo iby'Imana. Ibitero bigamije kugirira nabi ab'Imana no guca iyondoyondo iby'Imana. Mwiyumvire, abantu biha guhangana n'Imana gushikaho bagira ibitero bigamije kugirira nabi ab'Imana no guca iyondoyondo iby'Imana. Asiriya na Niniva ntibari kugarukira gutera Ubuyuda gusa n'abantu baho. Ubuyuda igihugu c'Imana n'abantu baho, abantu b'Imana bashigwa bashitse i Yeruzalemu no mu gisengero c'i Yeruzalemu bakamenagura ibyo bashobora kumenagura byose no kunyaga ibyo bashobora kunyaga byose. Murabe ingene bashatse guhangana n'Imana, hamwe bishinga gutera abayo no guca iyondoyondo ibyayo. Igisagara c'Imana, igisagara ceranda c'Imana bagiha umuriro, igisengero c'Imana bagitere, ibyo bashobora kumenagura bamenagure, ibyo bashobora kunyaga babinyage. Guhangana n'Imana hahandi utegura ibitero bigamije kugirira nabi ab'Imana no guca iyondoyondo iby'Imana. Isenyuka rya Asiriya na Niniva rigaragaza intsinzi y'Imana. Isenyuka rya Asiriya na Niniva rigaragaza intsinzi y'Imana ku bubasha bwose bw'umuzimiza ku bantu nk'abo bayigarariza gushika bahindukirire abayo n'ibyayo. Intsinzi y'Imana ku bubasha bwose bw'umuzimagiza intsinzi y'Imana ku bantu nk'abo bayigarariza gushika bahindukirire abayo n'ibyayo. Isenyuka rya Asiriya na Niniva riragaragaza kandi ko Imana igwanira abayo n'ibyayo, naho womengo kenshi ntibishoboka bigaragara. Isenyuka rya Asiriya na Niniva riragaragaza kandi ko Imana igwanira abayo n'ibyayo
naho womengo kenshi ntibishoka bigaragara. mvuze ko bidashoka bigaragara kuko urashobora gusanga abantu bariko baridoga bavuga ngo Imana ireke abayo bagirirwe nabi gushika hiyo. Niba yabahaye inema y'ubumaratiri naho abatazi ubwenge bakagira ngo barapfuye, naho bibereye mu mahoro mu bwami bw'ijuru. naho bitoca biboneka rero bitebe bitebuke biribonekeza ko Imana igwanira abayo. Ntitwihe rero amenyo y'abatwenzi ngo duhangane n'Imana. Ntitwihe rero amenyo y'abatwenzi ngo duhangane n'Imana canke ngo twijajare mu kugirira nabi abayo n'ivyayo. Ahandi ho ni twebwe nyene tuzoba turiko turarohama. Ntitwihe amenyo y'abatwenzi ngo duhangane n'Imana, tumenye yuko tudashobora kuyitsinda. Ntitwijajare ngo tugirire nabi abayo n'ivyayo, kuko tutaravye neza ni twebwe nyene tuzoba turiko turikwegera, ni twebwe nyene tuzoba turiko turarohama. Igihe cose naho tuzogirirwa nabi tuzira ko turi ab'Imana, igihe cose naho tuzogirirwa nabi tuzira ko turi ab'Imana, tureme kandi ntiduhemuke naho twosinzikazwa gute canke tukicwa. Tureme kandi ntiduhemuke naho twosinzikazwa gute canke tukicwa. Umukama wenyene ubwiwe niwe yiyiziye uburyo azotugwanira. Umukama wenyene ubwiwe niwe yiyiziye uburyo azotugwanira. Imana rero niturinde ububisha bwose n'ubugarariji bwose imbere yayo, kuko turabonye yuko ataho bishikana. Imana niturinde ububisha bwose n'ubugarariji bwose imbere yayo. Niduhe kuyikunda no kuyiyoboka uko bishoboka kose. Iduhe kuyikunda no kuyiyoboka uko bishoboka kose, ngo twame tugize igihugu cayo ikunda cane, ngo twame tugize igihugu cayo cane ikunda cane kandi igwanira mu buryo bwose. Imana iturinde ububisha bwose n'ubugarariji bwose imbere yayo. Iduhe kuyikunda no kuyiyoboka uko bishoboka kose, ngo twame tugize igihugu cayo ikunda cane kandi igwanira mu buryo bwose. Tugire